Bwana Yesu asifiwe sana. Turashima Imana cyane cyane kuno mugoroba mwiza duhaye wo gusubira guhura nk'abera. Bwana Yesu asifiwe sana. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko wa munsi urushizaho kwegereza, aba ariko natwe turushizaho kubana, aba ariko natwe turushizaho guterana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni iby'igiciro kinini. Rero ndashima Imana kuri buri muntu wese yashoboje kuno mugoroba kuba hano. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imana yacu ibereye gushimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana yacu ibereye guhimbazwa. Imana yacu ibereye gushigwa hejuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari impamvu nyinshi nk'uko indirimbo turangirije kivuga duhejeje kuririmba. Hari impamvu nyinshi zo guhimbaza Imana yacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndakunze kuvuga kino kintu Imana ibidushoboze tuhore tugitahura cyane, duhore tucumva. Bwana Yesu asifiwe sana. Nidushima Imana kubw'ibintu binaka bigaragara. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaduhaye canke yadukoreye. Bwana Yesu asifiwe sana. Niduhamagariwe gushima Imana, niduhamagariwe guhimbaza Imana kubw'ibintu byinshi vy'umurengera twaronse canke dufise. Ibi sindabivuga mu ntumbero zo kwihumuriza kubera dukenye vyinshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibi sindabivuga mu ntumbero zo kwihumuriza kubera dukenye ibintu vyinshi. Ndakunze kubivuga, turi muri Afrika, muri bino bihugu byacu byo muri Afrika usanga turi mu bukene butandukanye, ubushomeri, inzara, kubura aho tuba. Vuba amashuri aratangura, sinkekeranya hari benshi muri kino kibanza, hari benshi ariko badukurikirana batagitora agaciro. No ngaha ndazi ko bahari kuno mugoroba turi kumwe ngaha batagisinzira, biyumviriye ko amashuri azotangura itariki 18, batabona iyo amakaye azova, batabona iyo minervari izova, batabona iyo uniform azova. Bwana Yesu asifiwe sana. Ivyo nibwo buzima tubayemo misi yose. Mugabo ivyo vyose nibikwiye guhagarika, nibikwiye gukuraho ko dukwiye guhimbaza Imana. Nibikwiye guhagarika umunezero mu mitima yacu nk'abera, nk'abamenye Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Dusome umurongo warangyoheye cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome Zaburi 37. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Zaburi 37 haravuga ngo umurongo wa 16, ibikeya umugororotsi atunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibikeya umugororotsi atunze, duke umugororotsi atunze, biruta ibihinda vy'abanyakibi benshi. Zaburi 37 umurongo wa 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Sama jambo jewe nivugi, si morali. Iri ni jambo ry'Imana. Zaburi 36 umurongo wa 16 ngo duke umugororotsi atunze, bikeya umugororotsi atunze, biruta. Ikintu cantangaje, ikintu gitangaje mu no murongo, umugororotsi umwe ntibamugereranije n'umunyakibi umwe, bamugereranije n'abanyakibi benshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ibikeya ntibavuze abagororotsi, ntibabashize mu bwinshi. Ibikeya umugororotsi umwe afise, ibikenya wewe uri kurikengera kuri umugoroba, wewe ukusa, wewe ukumeze, wewe aho uvuka, wewe aho uba hatazwi, wewe uva mu muryango utazwi, wewe udafise ibinabiriya vya bindi vyose bibaza vyotuma udahimbaza Imana, wewe ku giti cawe umwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ivyo bikitunze ngo biruta ibihinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Abanyakibi vyinshi abanyakibi bafise. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyangombwa sivyo dutunze nivyo tudatunze, ivyangombwa sivyo dufise nivyo tudafise. Ivyangombwa, icyangombwa, igifise agaciro nukuba umugororotsi w'Imana, nukugira Imana muri wewe, nukugira Imana mu buzima bwawe, nukugira Imana mu bugingo bwawe. Ukaba ufise Kristo muri wewe, ukaba ugendana Kristo muri wewe, utwo ufise twose tubwirizwa kukubumba, kandi ubwirizwa kugumana amahoro, kandi ubwirizwa kugumana umunezero. Haleluya. Nta mpamvu nimwe, nta gituma na kimwe cyo tubuza guhimbaza Imana yacu. Nta gituma na kimwe, nta bukene uko bwoba busa kose, twebwe nk'abagororotsi, twebwe nk'abamenye Imana, twebwe nk'abagendera muri Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Aho dusohokera ngaho mu mwanya, ntusure kwisuzugura. Asangwa vy'ukuri uri umugororotsi w'Imana, asangwa vy'ukuri uri umugororotsi wa Kristo, asangwa vy'ukuri ufise Kristo mu bugingo bwawe, asangwa vy'ukuri ugendana na Kristo. Nta mpamvu nimwe yo kwisuzugura. Kandi ibi sivyo ukina, sivyo wigira, sivyo wigira. Nico kimenyetso kizokwereka vy'ukuri kugendana n'Imana mu bugingo bwawe. Ukazorushirizwaho kubura amahoro, ukazorushizaho kubura umunezero, ukazorushizaho kumva uhagaritse umutima, ukazorushizaho kumva udatekanye kubera kubura ibi n'ibi na biriya. Uzoshireho kabaza, uzoshireho kabaza ico witirirwa kuri uwera wa Kristo, kuri uwera w'Imana, kuri umugororotsi w'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Niko ndavuga ni aho dusohokera, aho dutahira mu mwanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asangwa vy'ukuri uri umugororotsi wa Kristo, asangwa vy'ukuri uri umugororotsi w'Imana, ugende wemye. Haleluya. Ugende wemye. Urahambaye kandi urakomeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Imigani 15. Dukomeze kwihumuriza muri Kristo Yesu. Kandi si ukwihumuriza gusa, dukomeze guterana intege, dukomeze vy'ukuri gushigikirana, turushirizeho kumva ico turi n'agaciro kacu mu Mana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imigani 15 murongo wa 16 kandi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibike birimwo kubaha Uhoraho. Haleluya. Ibike birimwo kubaha Uhoraho biruta ubutunzi bwinshi burimwo guhagarika umutima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibike birimwo kubaha Uhoraho biruta ubutunzi bwinshi burimwo guhagarika umutima. Icyangombwa si ibintu bigaragara. Niyo si tugezemwo, ndakunze kwibabwira, turakunze kubivuga, ni nabwo butumwa uno munsi buvugwa, ni nabwo butumwa buko buravuga uno munsi, ni navyo abantu benshi bitirirwa izina rya Kristo uno munsi bahahamiye. Uno munsi ni naco gipimo, umengo nico gipimo cerekana umuntu yemewe n'Imana, utararonka vya bindi. Umenga uri kumuvumo, nubwo waramenye Imana, nubwo uri umusenzi, nubwo uri umuvuga butumwa, nubwo uri umupastori.
utaronka imodoka nziza, utarambara amakoti meza, utaraba mu quartier nziza, nguronka inzu nziza, Bwana Yesu asifiwe sana. Ugumusenga nk'utarasubizwa, ugumusenga nk'utarahura n'Imana, yaneza y'Imana niyo uyiririmba ucishako, mugabo uvuga ngo ntayo mbona, kwa uno musi neza y'Imana twayise ibintu bigaragara. Bwana Yesu asifiwe sana. Uno musi neza y'Imana twayise ibintu bigaragara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabivuga atabwo wamfise, ndabivuga atabwo wamfise. Atuwo wewe ariko hamagarira abantu kuguma mu bukene, ariko hamagarira abantu mu kutiyumvira vyiza bikomeye. Oya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ry'Imana ndiko ndasoma, sama jambo y'Imana ndiko ndikura mu kanwa kanje gutyo gusa, si ivyumviro vyanje ndiko ndazana, ni jambo ry'Imana. Ibike birimwo kubaha Uhoraho, habonetse na vyinshi hakagumamo kubaha Uhoraho, navyo ni vyiza, si bibi navyo, nta caha kirimwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimunyumve nabi, simagaze kumva ko twese duhamagare kutagira ibintu no kutaronka ibintu. Oya, mbwa ndiko ndababwira icyangombwa nukubaha Uhoraho, icyangombwa nukugendana na Kristo, icyangombwa nukuba mu Mana. Bwana Yesu asifiwe sana. Turaza kuhashika, ariko reka ndahacishemo. Nimba ari n'isengesho usenga, nimba ari n'umutwaro wogira, nimba ari n'ikintu cyo guhagarika umutima, Bwana Yesu asifiwe sana. Nimba ari n'ikintu kumva wifuza gusumvya ibindi, nimba ari n'icyifuzo wumva woshira imbere, Bwana Yesu asifiwe sana. Wowe ukiriho, abarangije bararangije, abatagihari ntibagihari, abataraza nabo tubona, mugabo twe tukiriho uno musi twuzuranye ivyifuzo, twizuranye ivyo twita ama vision n'ama objectif n'ibintu bitandukanye twebwe dushaka gushikako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimba ari ikintu cyo kwifuza, nimba ari ikintu cyo gusengera, nimba ari ikintu cyo kumva wahamiye, nuko kumva vy'ukuri ko uri mu kubaha Uhoraho, uri mu kubaha Imana, uri mu kugendana na Kristo. Mu gitondo, saa sita, mw'ijoro, igihe cyose. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaba wubaha Uhoraho, ukaba uri mu Mana, ukaba waramenye Yesu, uko ugenda kose, uko umeze kose, aho uvuka hose, aho uba hose, ivyo ubukenye vyose, menya ngo uri igiciro gikomeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Menya ko uri igiciro gikomeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Turakunze kuvuga kino kintu, turakunze gutanga kano karorero. Turabafise mu kibano, turabafise amacuti yacu, turabafise abo tubana, hari amakuru twumva, abavyuzuranye, bahagaritse umutima, n'iryo jambo ry'Imana ariko riravuga. Duke turimwo kubaha Uhoraho, ni twiza cyane, turaryoshe cyane gusumba vyinshi birimwo guhagarika umutima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nifuje guhera kuri ino ntasho, nifuje gushaka gusubira kubibutsa icyangombwa, igikwiriye, igikenewe, kubaha Uhoraho, kugendana na Kristo, kugendera mu Mana muri vyose na hose. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Turashima Imana mw'ishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo. Murabizi turi mu ndwi y'amasengesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Turi mu ndwi y'amasengesho, gusenga twisonzesheje. Abo vyakundiye mbonye atangaye ngiye navyo yarazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mugabo twari kumwe kwa Mungu bari babwiye, kandi nzira ko ariho, singiye kubaza ngo ni bande babikoze cyangwa batabikoze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndazi ko ariho bari muri iyo program yo gusenga no kwisonzesha. Iyo program turimwo muri no somene mw'ishengero ry'ubuntu bwa Yesu Kristo. Twatanguye kuwa mbere, twabandanya injiro munsi, tuzorangiza ku munsi w'ejo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuzarangiza ku munsi w'ejo, ntituzosubira gusenga, ntituzosubira kwisonzesha nibasubira kwitubwira. Haleluya, turi kumwe. Ejo programme batangaje mu ishengero turimwo nizorangira, ariko niyarangira ntituzoduhejeje, ntituzosubira kurindira nibasubira kwitangaza kandi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo Imana iturinde imigenzo idini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imana iturinde imigenzo idini. Badutangarije mu ishengero ko turi mu programme yo gusenga, kandi ugacuijamwo ni vyiza ukayikora ukuri kwame kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma. Munsi wa nyuma uheze nta gusubira gusenga, nta gusubira kwisonzesha, nta gusubira kuba concentré, nta gusubira kumva ko uitwaritse kwiyumvira ku vy'Imana. Ko programme nk'iyi nziza kwera nyene aba ari programme batangaje nk'ishengero, hari imyanya yo guhura, kumbe twanisonzesheje, twafunguye, estomikagira gutya, estomigize gutya ko utafunguye, ugaca wibuka kuri programme y'amasengesho, ugaca ufata umwanya wo kugira iki, ugaca ufata umwanya wo gusenga, ugasenga vy'ukuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko inyuma yaho kuwa gatandatu tutazoba turi programme yo gusenga ko babitangaje, kandi ko tuzoba twafunguye tumeze neza dufise inguvu, cyo twiberaho uko twigombeye. Iyi ndwi yose izoba yagupfuye kubusa. Uzoba wakoze ivyo udasobanukirwa, uzoba wakoze ivyo udatahura. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzoba wakoze umugenzo w'idini. Ubuzima bwose Imana iduhamagarira kubamo. Ubuzima bwose Imana iduhamagarira kubamo. Subwo ikiringo kanaka, subwo imyanya runaka, subwo mu bibanza runaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ivyo Imana iduhamagarira kubamwo vyose bibwirizwa gucika ubuzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Turi kumwe? Bibwirizwa gucika ubuzima. Nituvuga ijambo ry'Imana, nidusenga, nitwisonzesha, nidukora indi mirimo yose, kubera twashitse mu bibanza runaka, kubera tuvyereka abantu runaka, apana kugira abantu babibone. Bwana Yesu asifiwe sana. Apana kugira dupinzanye na barunaka. Oya, ivyo duhamagariwe gukora vyose mu Mana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tubikore mu Mana vy'ukuri bicika ubuzima. Programme niyarangira ejo kuwa gatandatu tuzobandanya gusenga, kandi ijambo ry'abaduhamagara ngo dusenga ubudahumeka. Mu budahumeka wumva ari ryari na ryari? Harimo ryari na ryari? Ni gihe cyose, n'ubuzima bwose. Musenga ubudahumeka. Priez sans cesse. Si isomene eglise yatangaje, isomene eglise yatangaje biradufasha. Eglise kaduha nk'umuryango, tugahurizamwe imitwaro runaka, tugafata imyanya yo kwisengera, tugahura muri serire caye kwa kabiri no kwa kane. Bwana Yesu asifiwe sana. Tugafatanya muri ndwi twitwa ko turi hamwe. Ariko Bwana Yesu asifiwe sana, imbere y'iyi ndwi twabwirizwa kuba turi mu mwanya mu buzima bwo gusenga. N'inyuma y'ino ndwi, mbere ko basubira kutubwira iyindi ndwi itangura, tubwirizwa kubandanya muri ubwo buzima. Haleluya, haleluya. Arakarorero nkunze gutanga, rimwe na rimwe ibintu vy'Imana, Bwana Yesu asifiwe sana, rimwe na rimwe ibintu vyo mu Mana twarabifashe. Murabizi ngaha tugira impuzu zo kuwa Mungu nizo hagati mu ndwi. Nimubizi hari impuzu zo hagati mu ndwi n'impuzu zo kuwa Mungu, hakaba ari impuzu zo mu misi mikuru. Haleluya. Impuzu zo hagati mu ndwi, impuzu zo kuwa Mungu n'impuzu zambarwa mu misi mikuru. N'ubuzima bwo mu Mana bwo kugendana n'Imana, kwera imigenzo y'idini, hariho imyanya yo kuba mu Mana. Hari ibibanza runaka vyo kuberamwo
byo kuzuzwa no gufashwa no kwiyumvira ku Mana. Hari iminsi, hari imyanya, hari ibihe, hari ibibanza. Bwana Yesu asifiwe sana. N'ikindi gihe cyo kubaho nk'abandi bantu bose. Imana idufasha. Turi kumwe? Uracika pastori, uracika uwo mu mwuka, wahuye na bene so, wagiye kuri eglise, wagiye muri serire, muriko murapataja na mwene data gutya hanya ijambo ry'Imana. Ariko washika ku kazi, washika ku ishuri, washika mu yindi myanya, ugacika undi muntu. Kameleon. Bwana Yesu asifiwe sana. Kameleon ifata ibara ryaho ishitse. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ivy'Imana bibwiza gucika ubuzima. Amasengesho abwiza gucika ubuzima. Ivuga ubutumwa bibwiza gucika ubuzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Guhimbaza si indirimbo zigenda gutya zitagenda gutya, bibwiza gucika ubuzima. Guhimbaza n'ubuzima gusumvya kuba indirimbo, gutazira n'ubuzima gusumvya kuba indirimbo zinyaruka n'izitanyaruka. Twarigishijwe ko louange na adoration, louange ari indirimbo naravyize imyaka myinshi. Umwanya wa louange ni umwanya w'indirimbo zinyaruka, umwanya wa adoration ni umwanya w'indirimbo sivyo. Je nabayeho imyaka myinshi ariko ndabizi. Turashitse mu mwanya wa louange, ni ukuvuga ko ari umwanya w'indirimbo zigira iki? Zinyaruka. Umwanya wa adoration ni umwanya w'indirimbo zo gusinzira no kugenda buhoro buhoro. Naho bihuriye. Haleluya. Kristo yarahanuye intumwa ziwe uburyo zikwiye kwitwara iyo zisenga. Kristo anabigisha uburyo bosenga, anabigisha n'uburyo bwo kwisonzesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi uhereye kera no kuri basogokuruza, uhereye ku badutanguriye abanyisirayeli, nabo kenshi Uhoraho yarabahubuye kenshi, abahubura kenshi. Kwisonzesha si ukureka gufungura gusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwisonzesha si ukureka gufungura gusa. Hari igihe kenshi, reka ndababwire ngo hari amasengesho menshi yakozwe, akogwa uno munsi azokogwa Kristo atariho gutora ishengero. Hari amasengesho menshi yakozwe, hari ibihe byinshi by'amasengesho vyakozwe vyabaye, hari ibihe byinshi byo kwisonzesha abantu bakoze bakora uno munsi kandi bazokora mbere yuko Kristo aho gutora ishengero, mugabo ari myanya yatakaye. Ari myanya yatakaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome Matayo 6. Haleluya. Imana iturinde imigenzo y'idini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Matayo 6 kuva ku murongo wa 5. Iyo musenga ntimukabe nka zandyadya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri, ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndahabwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, wugara urugi, usenge so aba mu misho, kandi so akuboneye mu misho azoguhera. Bwana Yesu asifiwe sana. Izi ni impanuro Kristo ariko aratanga, uburyo bwo kwitwara n'uburyo bwo bikora. Haleluya. Hama mu nyuma nababwira ati nimwasenga muzogire gutya, kandi nimwasenga nimukabomboranya amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amajambo yabo menshi. Haleluya. Nimuze muse nabo, kuko so azi ivyo mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu
nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu. Kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko dukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari vyawe bidashira. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome umurongo wa 16, kwisonzesha. Kandi iyo mwisonzesha nimwijigwe nk'uko za ndyarya zigira, kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera yabo. Ariko weho niwisonzesha, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuha ushireko fresher. Bwana Yesu asifiwe sana. Ntukabirane ngo reka abantu ngo jeniriwe ntariyeniwe nafunguye, ngo apa miriko mujene. Ngo utuguvu ngo twaheze ngo twa. None tugira iki? Tugufasha iki? Nitwe wisonzeshereje. Ngo hano tuguvu twaheze ngo maze iminsi 2 ndi muri jene, ngo ataho amazi ataki. Ariko weho niwisonzesha, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagure mu maso, ngo nubonwe n'abantu ko wisonzesheje, ariko ubonwe na so aba mu misho, kandi so abona ivyo mu misho azoguhera. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari akantu jewe kaguma kanyigisha. Dufise Imana ikunda ibintu vyo mwibanga vyo mu misho. Mbwa turi mu gihe uno munsi ibintu vyose stati. Bwana Yesu asifiwe sana. Isi blague. Bwana Yesu asifiwe sana. Selfie, umuntu arujujwe. Niyafotowe na kamera. Niyafotowe undi mufotografa ari ku ruhande. Ivyo twita kuzuzwa mu barokore. Umuntu akuzuzwa ari kuri selfie. Sundi muri amufotoye atamubonye cyangwa ku ruhande. Agafata selfie, agaca yuzuzwa. Akuzuzwa, hama agaca ashira kuri stati. Jenda maze kuyibona. Nimba ari wayigize ngaha sitamuvuga izina. Mbwa jenda maze kuyibona. Sivyo nabwiwe, sivyo na Evans. Umuntu agafata selfie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nukuvuga niwe yifashe. Hanyuma agakreye umwuka, akuzuzwa, ari we yifashe. Nibigarukire ngaho, ugacushira kuri stati. Basi wanayifashe, washaka kwira uri mu mwuka, Bwana Yesu asifiwe sana. Yoguma ari iwawe gusa. Mugabo ugacushira kuri stati, babone ko wagize iki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bene data, dusome ijambo ry'Imana, kandi dutahura umutima w'Imana. Hari ibintu tuko turabamwe no munsi twita ibisanzwe, rimwe dukoporora kwera dusangiye twese akantu kubwibone ko kwiyerekana no kwigaragaza. Umengo n'ibintu bisanzwe tuko turamenyera, ariko winjiye bwina mu mwuka usanga ata mutima w'Imana urimo, ahubwo hari ikintu cy'Imana tuko turapinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wowe uri ministeri yo gufasha abantu, ministeri igiye gufasha abantu kwera ibintu by'igihugu, haraza kuri RTNB bakaza gafata ama video bagashira mu makuru kugira batange raporo. Mugabo wewe ugiye Bwana Yesu asifiwe sana. Bahita gute? Ugiye jabuke muri Kongo, ugiye mu Gatumba, abantu bagize ibibazo kwera umwuzurira w'amazi, waronse uburyo, wifuje kubashira amakaye, wifuje kubashira amasakoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugashubwira umwana wawe agafata ka video ugasushira kuri stati. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nta cyaha kirimo, nta kibi kirimo. Mugabo tuze turafata umwanya twiyumvire. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo icyo ukoresheje ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibubafu niko kimenye. Wewe uri ministere, wewe uri umukuru w'igihugu, wewe uri premier ministre, abo ni vy'igihugu biremewe babwiza kwitangira raporo. Wowe urashungurutse ku giti cyawe waronsa kanoti, urashungutse mu Gatumba, Imana yagufashishije gutanga ibintu, wabitanze wahejeje, rentre à la maison, ryama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tubigire iki ko agiye gutanga amakaye?
Bwana Yesu asifiwe sana. Imana idufasha ibintu tuko turatakaza kandi bifite icyo bisobanura mu buzima bwo mu Mana. Nusenga, nuja kuri stati, Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Abariko bafata amajwi, abariko bafata amasanamu ngaha, bariko barafasha n'abatari hafi n'abazozi bikurikirana mu nyuma nabo babibone. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ariko nta mpamvu nimwe bino bintu kubikora kugira ngo tugire abo twemeza, kugira tugire abo twereka ko ari aho dushitse, ko ari icyo turi natwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo Imana yacu ni Imana yo mwibanga. Si jewe ni jambo ry'Imana, sivyo nevase, sivyo nzanye. Niwakenera gusenga, dukeneye kwereka abantu bose ko wasenze. Abantu bose bakeneye kumenya ko uzi kuvuga mu ndimi cyangwa uzi kuguruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imana idufasha. Ntidutakaze ibintu bimwe bimwe bigaragaza vy'ukuri umutima w'Imana. Haleluya. Aho simvuze ivyubahiro, ndiko ndavanga amadose, simvuze ivyubahiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Uno munsi ari abakozi b'Imana bafise ivyubahiro bisumba n'ivy'umukuru w'igihugu. Kandi apana hanze y'igihugu, hano mu Burundi. Protokole ya pasiteri, cortege ya pasiteri, n'umushikiranganji nayo afise. Sekirite ya pasiteri n'umushikiranganji nayo afise. Sasa pastor, Bwana Yesu asifiwe sana. Dufashanye. Pasiteri ingwano yiwe yacitse yo mu mubiri ryari. Iki nakimvira ko kirasiga. Twe ingwano tubona siyo mu mwuka. Mugabo no munsi abapasiteri tusigaye dufise ingwano yo mu mubiri. Tusigaye dufise igisoda n'igisirikare kiducunga. Podium abariko abantu protokoli kuva kwa Mungu ngano gushiraho abantu ngaha. Umutekano wacu nukwiriye. Bwana Yesu asifiwe sana. Twaganiye na mwene data mu gitondo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aravuga ati mwe abapasiteri b'umushinga w'Igihugu rya Yesu Kristo mwabaye gute? Andi kugurira mutse pasiteri ni vitu virefu sana. Pasiteri umuntu kwa mbali hivi vitu. Haleluya. Lakini nimutumenyere. Bwana Yesu asifiwe sana. Abantu umushinga w'Igihugu rya Yesu Kristo nimutumenyere kweli. Umwe wose muzabura twisirita ko mutwikwego ko sio bien. Genda muri abahandi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sekirite ya pasiteri niyo mubiri 95%. Pasiteri akeneye kubaho imyaka yose, nakeneye gupfa bo muroga. None bo kurogera iki? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwishengera asigare opposition. Mwishengera asigare abaroberi. Tuko tujahe bene data. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko tujahe turi mu biki? Hari ibintu tuko turatakaza n'umwana uruyoya ruto cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Dushobora kubona vy'ukuri ko turi mu bindi bintu atari vy'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Nidutakaze ubuzima bwo mu Mana. Nidutakaze ubuzima bwo mu Mana. Nitwasenga tuje mu cyumba cyo hejuru. Cyumba cyo hejuru ati je nta etage dufise muhira, si etage. Ushobora kuba utagira nahuba. Ariko icyumba cyo hejuru ni mwibanga n'Imana yawe, atawuberetse atawubwiye, atawugerageje kwemeza. Ugasengera umuntu, ugasengera abantu, ugasenga uri mu bantu nkuko. Uri mu bikorwa vya misi yose, ariko uri connecte ku Mana, ariko uri imbere y'Imana. Ikintu cyose uciyemo, ikintu cyose urimwo, ikintu cyose uri kurakora, ariko kumva uri connecte ku Mana.
Nituba connecte ku Mana twaje ngaha, nituba connecte ku Mana muri ya somene, tuba connecte n'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose, mu buzima bwose tubayemo. Ikintu cyose kitwigishe kwegera Imana, ikintu cyose tukirondere mu nyigisho y'Imana. Situation yose y'ubuzima tuko turacamo, igikorwa cyose tuko turakora kitwigishe tukibone mu Imana. Haleluya. Nababwiye ni hari amasengesho menshi impfa gusa. Hari imyanya myinshi yo kwisonzesha, abantu bisonzesheje ubusa, bibabarije ubusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome Yesaya 58. Haleluya. Ukwisonzesha kw'ibinyoma n'ukwisonzesha nyakuri. Semerera cyane woye kwigarura. Rangurura ijwi ryawe nk'izamba. Ubarira abantu banje ibicumuro byabo. N'inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Mugabo bandondera uko bukeye. Banezererwa kumenya inzira ryanje nk'uko twese turi ngaha. Nk'utwe twese twama twabikoze, twama twaje, twama twabiririmbye, twama twabivuze. Turagukeneye Imana, turakurondera Imana, turakwifuza Imana, turagushaka Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nkihanga kumenya inzira zanje, nkihanga ryakora ivyo kugororoka. Nirireke ivyagezwe vy'Imana yabo. Niko bansaba ivyagezwe vyo kugororoka, bakanezererwa kwegera Imana. Barabaza bati mbega igituma twisonzesha n'uruhu ubibona ni kuki? Igituma twibabaza tukiyima ivyo turya nawe ukavyirengagiza ni kuki? Erega mbitegwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha mupfa kwikorera ivyanyu mugakoresha nabi abakozi banyu bose. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uri muri jene, urafunze, ntiwafunguye, uri kurondera Imana, ariko abo mu rugo rwawe bose ucisha pa. Raba ico mwisonzeshereza n'amahane n'imitongano no gukubitana ibifunsi byo kugiriranira nabi. Erega ukwisonzesha kwanyu ko muri iyi misi siko kotuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. None ukwisonzesha shima mugira ngo kumeze gutyo? Mugira ngo n'umunsi wo kwibabarizamwo no kujondamika umutwe nk'urufunzo no kwisasira amagunira n'umunyota? Mbega ivyo nivyo mwita kwisonzesha? N'umunsi jewe uhoraho nezerererwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbega ukusiko kwisonzesha shima? Imana igira abwira ukwisonzesha yo ishima yo ikeneye. Sukubohora abantu ingoyi zo kugiriranira nabi no guhamburura imigozi abatwaza igitugu no kurekura imahazwa ngo zidegemvye mukavuna ivyo gutwaza igitugu vyose. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbega sugutanga ivyo kurya vyawe ukabigaburira abashonje? Turabibika kugira ngo tuze kubitatura neza mu ijoro, tukavyegeranya ivyo tutariye saa sita n'ivyo mu ijoro. Tuririha ivyo utariye mu gitondo n'ivyo utariye saa sita, baca bikuzanira vyose hamwe mu ijoro. Icayi ndakibone, isahani ya saa sita ndayibone. Bwana Yesu asifiwe sana. No gufuna saa 10 ijoro tegura umunsi ukurikira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbega sugutanga ivyo kurya vyawe ukabigaburira abashonje, ukazana aboro birukanwe ukabashira mu nzu yawe, wabona ugenda gusa ukamwambika, niwirengagize mwene uyu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwumvise kwishonzesha uhoraho yashima? Sukureka kurya gusa, sugufyura isura gusa, twibereye mu kajagari ko mu buzima bwa misi yose. Turi babandi ataguhinduka atakugira iki.
turi mu mishwari idahera, turi mu itongano idahera, turi mu kutagira umutekano, turi mu guhagarika umutima ngo twisonzesheje kubera eglise yabivuze, kubera eglise yabishizeho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwisonzesha nyako nukugirira neza abandi, nukwitaho abandi, nukuba hafi abandi bari mu bihe bitoroshe, nukwiyumvira ku bandi bataramenya Kristo. Gusohoka tukagenda tukavuga Kristo gusa uko twahora tumuvuga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwiyumvira ku bandi bafise ibyo bakenye, Imana yabigushoboje kubironga ntawe ubifise. Bwana Yesu asifiwe sana. Badufasha. Haleluya. Imana iturinde. Imana iturinde. Imyanya twatakaje ni myinshi yo gusenga mu buryo budakwiriye, yo gusenga mu buryo butari bwo, yo gusenga mu buryo bw'imigenzo y'idini, yo gusenga gusa. Ati muri Matayo twasomye aravuga ngo sukugwiza amajambo gusa, ngo nkuko bamwe bavyibaza ngo mukugwiza amajambo menshi ngo niyo bokumvigwa. Sumukugwiza amajambo gusa, sugufa kuvuga gusa, sugufa kubumbura kanwa ngo bavuze ngo dusengere kiraho ukajaho wa ukavuga gusa, utazi niyo biriko birava, bitavuye n'ibwina mu mutima, udasobanurwa n'ivyo uriko urakora ivyo ari vyo, utaragira n'ishurirwa giyo Mana uko urasenga iyo ariyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Si myanya yo gusaba, si myanya yo gusaba gusa ibintu bigaragara, ibintu byo mu buzima bwa misi yose, imitwaro iyi ikimana niki hama icyangombwa twagitanguriyeko, icyangombwa twakivuze tukunze kwivuga imisi yose. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyangombwa no kurushirizaho kumumenya, nukurushirizaho kumenya Imana, nukurushirizaho kwegera Kristo. Nimba ari umutwaro dukwiye guhora dusengera, nimba ari ikintu dukwiye guhora twiyumvirako, nico. Ibindi ndabibutsa ikintu bene data. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni papa wacu. Haleluya. Ni papa wacu. Abavyeyi ngaba barabizi. Umwana nta mwanya wo kwiyumvira ngo tuzogiki, ngo bizogenda gute. Abavyeyi ngaba barabizi. Abatari abavyeyi nabo muri abana, mwaragize abavyeyi canke murafise abavyeyi canke murafise ababitwararika canke nutabibonye umwe canke babiri batabibonye, kuko navyo bibaho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko urabibona, urabizi ko vyategerezwa kugenda. Nta mwana yitwarika ngo bizogenda gute, ngo nzogiki, nzonwiki, tuzobahe. Iyo ni afere ya papa. Ahubwo icyangombwa nukurushiriza kugira yishurirwa yo kumenya umuvyeyi wacu, yo kumenya Imana yacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Dusome Abanyefeso. Bwana Yesu asifiwe sana. Yari Pawulo asengera Abanyefeso. Asengera Abanyefeso ngo Imana ibahe kuyimenya. Nico gituma nanje numvise ukwizera Umwami Yesu kuri muri mwebwe, n'urukundo mukunda abera bose. Nahengeshanya kubashimira Imana mbahoza mu kanwa uko bikeye. Murongo wa 17 rero. Ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimanya. Imana iduha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mana umutima w'ubwenge no guhishurirwa kukumenya. Haleluya. Ngo amaso y'imitima yanyu yiweze ngo mumenye ivyo mwizigizwa
n'uguhamagara kwayo ivyo ari vyo. Mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise mubera. Mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri mwebwe abizera, nk'uko kwa kugoroka k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye, ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mw'ijuru, imushize hejuru cane y'abakuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi yamushikirije vyose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu tuko turahamagarirwa kumenya. Uyu Paulo yako arasengera abanyefeso ngo bamenye. Uyu tukeneye kwisengera natwe ngo tumenye tushizeho kumumenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imana yamushikirije vyose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi mu ishengero ngabo umutwe waryo wo gusumba vyose. Niryo mubiri wiwe unengesera vyose na hose. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndasubiyemwo, Imana iduha umutima w'ubwenge mu guhishirirwa mu kuyimenya. Badondaguye ibindi bintu vyinshi bikurikira ngaha. Nta liste ya shida na matatizo bigeze bashiramo. Kumwe dukunze kubikurikiranya. Bwana Yesu asifiwe sana. Turakunze kubikora kandi tubikora neza. Mana iki ni cyahera, urumva rero Mana ndiko ndiga amashuri, ninayaheza nzoce ndonka akazi, hama ninaheza akazi. Mana wavyumvise? Bwana Yesu asifiwe sana. Iduha umutima, Imana iduha umutima. Bwana Yesu asifiwe sana. Iduha umutima wuzuye inzara n'inyota wo kuyimenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Itwuzuza inzara n'inyota yo kurondera ivyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Itwuzuza inzara n'inyota yo gushishikana. Haleluya. Imana iduhishurire. Mishurira uwa Senyota yo kukumenya rwose. Mishurira uwawe Urakoze Mwami Yesu Kristo. Duhishurire umutima wawe Mwami. Twuzuza inyota yo kumenya gose Mwami. Iryo sengesho dukoze kuno mugoroba Mwami, niwo mutwaro twifuza guhorana igihe cyose dusigaje kubaho Mwami. Reka tuvuge ngo sinibwira Mwami ko nakumenye, naho turashika naco tuzi. Niturashika Mwami, hari vyinshi tukugukeneye ko. Hari vyinshi Mwami tukugukeneye ko Papa. Turisengeye kuno mugoroba Mwami, turisengeye Mwami kuno mugoroba. Abatarakumenya Mwami bakumenye, abatakwegura ubugingo bwabo Mwami babuguhereze Papa. Abakumenye Mwami dushishikare, dushishikare tubandanye Mwami. Dushishikare Mwami, dushike no kuri rwa rugezo twoheba vyose Mwami. Mbere Mwami n'ubuzima bwacu Mwami Yesu Kristo. Urakoze Mwami, mu mahema yawe Papa. Mishurira uwa
inyota yo kukumenya menya inkomezi zawe tumenye inkomezi zawe mwami, tumenye ubukuru bwawe Yesu, tukumenye mwami muri vyose papa, tugendane nawe muri vyose mwami, tugendane nawe imyanya yose papa, tumenye inkomezi zawe, izo nkomezi zawe zikorere muri twebwe papa, zize zivaneho vya bindi vyose mwami, bimwe vyose bitatewe nawe mu bugingo bwacu mwami, bimwe vyose bitaguhesha icubahiro mu bugingo bwacu mwami, na hamwe mwami tutatagushikana mwami, urushirizeho kwima. Urakoze mwami, urakoze mwami, tuguhaye icubahiro, turakwimitse kandi mu bugingo bwacu, turaguhaye kaze kandi mu bugingo bwacu mwami, tugendane nawe muri vyose, duhorane nawe muri vyose mwami, duhorane nawe muri vyose mwami Yesu Kristo. Urakoze mwami Yesu, 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 nta wundi dushaka, nta wundi twifuza, nta wundi dukeneye mwami. Yesu, Yesu, Hallelujah. Yesu, Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Turagushimiye mwami Yesu Kristo, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye ubukuru bwawe, turagushimiye ubumana bwawe mwami, turavyatuye kandi turabivuze, nta wundi dukeneye, nta kindi twifuza, nta yindi nzara n'inyota dufise mwami atari yo kukumenya, nta yindi nzara n'inyota twifuza mwami kugira, twifuza guhorana mwami nk'abana b'abantu mwami, turi muri ino si papa imeze uko imeze mwami, ivyifuzo vyacu ni kenshi twavyerekereje ku bindi bintu, ni kenshi tuvyerekereza ku bindi bintu mwami, ni kenshi mwami dushira inguvu ku bindi bintu mwami Yesu Kristo, twumva tubihahamiye gose papa, ariko mwami ngo nk'uko mwami imongo ihuzagirika, ngo nk'uko imongo ihuzagirika mu bugaragwa irondera amazi mwami Yesu Kristo, abariko imitima yacu mwami, abariko imitima yacu papa mwami yiruka ihuzagirika mwami Yesu Kristo, yifuza wewe, yifuza kumenya wewe, yifuza kumenya wewe mwami Yesu Kristo. Mwami dushishikare, dushishikare kujya abantu bitangira ibindi, kujya abantu bagwana bari mu bindi bintu, kujya abantu mwami Yesu batoye ibindi bintu mwami Yesu Kristo, reka natwe mwami Yesu Kristo imitima yacu yumva itotandukana nawe, yumva itoja kure yawe mwami Yesu Kristo, duhorane nawe muri vyose mwami. Turisengeye mwami Yesu Kristo, kuko aho ngo ni intsinzi yacu ihagaze mwami, aho ni intsinzi yacu ihagaze mwami, aho niho kuresha kwacu guhagaze mwami, aho niho kuresha kwacu guhagaze papa, reka twoye kuronderera handi, reka twoye guta umwanya handi hantu papa, uturinde imigenzo y'idini, uturinde imigenzo y'igindi mwami Yesu Kristo, icyo duhamagara kuwamwo cose, icyo duhamagara gukora cose mwami, gicika ubuzima, gicika ubuzima, kandi twereke wowe gusa, kandi twereke wowe gusa mwami. Urakoze mwami, turagushimiye, urakoze mwami, turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana igira neza papa, niturangije mwami, nituzofa turangije papa, ariko mwami tugiye gukomereza mwami Yesu Kristo mu mago yacu, tugiye gukomereza amashuri yacu mwami, tugiye gukomereza mu mago yacu, tugiye gukomereza ku buzi bwacu, tugiye gukomereza amafamiye yacu papa, ariko mwami Yesu Kristo vyoye kuivya imyanya runaka, vyoye kuivya imyanya runaka, vyoye kuivya mu bihe runaka, ariko bicika ubuzima, ariko bicika ubuzima mwami. Turagushimiye mwami ko wabanye natwe, kandi ugiye gukomeza kubana natwe muri vyose mwami. Ushigwe hejuru papa, tukweretse abera aho bari mu Burundi, tukweretse abera aho bari ku isi mwami, mu gihe nk'iki kitoroshe, mu gihe nk'iki kitoroshe papa, aho isi iriko irashisha n'ivyifuzo vyayo, tukweretse abera bose aho bari mwami, ngo duhagarare uko bibereye ubutumwa bwiza, tugende mwami ku ijambo ryawe rivuga, turongorwe nawe muri vyose, kandi mwami turushize kubiga ishinga ntahe cawe, turushize kwamwa batemwe mwami ko kidasanzwe wakoze ku bwacu, turushizeho kuba umunyu n'umuco w'isi mwami.
urakoze papa, turagushimiye tukwetse na kino gihugu cy'u Burundi mwami, icyo waduhaye mwami, kuba intumwa mu gishingo cawe muri cyo papa mwami, kukigirire neza mwami, uduhe guhagarara mu kibanza cacu, uduhe mu guhagarara mu kibanza cacu, uduhe mwami kugushingira inahe, uduhe kwamaza ubutumwa bwiza, uduhe kwamamaza ivyawe mwami, kugira ngo imitima ya benshi ikire, kugira ngo imitima ya benshi ibohoke mwami Yesu Kristo. Turagushimiye cyane, dukweretse abarongozi bacu mwami, uhereye mwami ku mukuru w'igihugu mwami, ugashika kuri nyumba 10 mwami Yesu Kristo, bose ngo bagirire neza, bose ngo babe hafi, bose mwami ngo bakomeze mwami, ngo bose bakoreshe, kandi urushizeho kubaganiriza mwami, urushizeho no kubarongora mwami Yesu Kristo. Turagushimiye cyane mwami, tukweretse bene data mu ishinga ry'ubuntu bwa Yesu Kristo, abashoboye kuza bagiriye neza, abari mu bihe bitandukanye mwami, abafatiriwe nabo bagiriye neza mwami Yesu Kristo, abari mu bihe biryoshe ubagiriye neza mwami, abari mu bihe bitoroshe vyo kugwaza no kugwara mwami, nabo bakomeze papa. Dusengeye papa Ornella mwami Yesu Kristo, ahari ngo umugiriye neza mwami, ahari mu bitaro muri Bumereke mwami, umugiriye neza papa, umukoreko mwami, we uraza hagwaye mwami, kandi we nta kikunanira papa. Twatuye gukira ku bugingo bwiwe, twatuye kugirirwa neza ku bugingo bwiwe mwami, ngo umugirire neza. Turagushimiye ku papa Eroge mwami Yesu Kristo, yatahutse mwami, nawe ukomeze kumukiza, nawe ukomeze kumukiza mwami, kandi nawe ukomeze kumuha hafi muri byose mwami. Turagushimiye cyane papa, kuko umeje no kutugirira neza mwami. Dushimye mwami ku bwa Dominique papa, ku bwa Pasteur Dominique yarosi Kibondo, nawe ukomeze kumugirira neza mwami Yesu Kristo. Turagushimiye ko washoboje Madame Lorette gushikana amahoro, turagushimiye kubwiwe mwami, n'igikorwa cawe mwami Yesu Kristo mwami, si ubwenge bw'umwana w'umuntu, siwe yavyikoreye mwami, ariko n'igikorwa cawe mwami, nawe ubagiriye neza mwami, turyoherwanye nawe mwami Yesu Kristo. Turagushimiye cyane papa, tuzosubire guhura dushima izina ryawe mwami. Urakoze mwami, icyo n'ingaji n'ubwiza bikomeze kuba ibyawe uri mu myaka yose, amen. Imana ibahezagire, ijoro ryiza.